Mwaramutse ubundi butumwa buvuye i Dubai umuntu yagomvye gusharinga experience yiwe encore iyi ni experience yiwe iyiwawe bishobora kuba bitandukanye. Video nagerageje ndakuramwo ibintu bishobora kumuidentifiya amazina yaho yakoze yahava ibintu nk'ivyo ibona bivanyemwo iyo mumva ahantu asimvye bidafise sense nzoba nashatse guhisha ivyo bintu. Ariko video ni ndende twavuganye nashaka gusa mere nk'ubikata ndavuge mu ncamake kimwe yavuze nuko hariho abarundi bahenda abandi barundi akakujana unashitse no kuri aeroport agaciza telefone we ugaca usanga uri wenyene umugabo ngaceja kuri immigration abari bo bamutunganiriza. Icya kabiri ko bashobora gukoresha abo bahinda aba Pakistan ntibaguhembe amezi 6 arenga we bamubwiye ngo umwaka ntibazomuhemba kandi ko bakwishyuza ibintu bataza kukwishyuza mu mategeko y'i Dubai, uniforme, ibikoresho byo ku kazi, aho kurara, ibintu nk'ivyo byose mu mategeko babumvikanye uko ari bazobikurihira. Hanyuma ndakure kuvyumvize. Icya gatatu nuko amategeko muri Dubai barayakurikiza mugabo le problème iyo mugiranye ikibazo n'umukoresha hanyuma Dubai bakana contrat ntibayizeye baca bayihagarika donc cancel annuler le contrat ico gihe na visa yawe ibimatanye na contrat y'akazi ucuba ata visa ufise mu bisanzwe umengazo kwa guhimisi 30 kugira waronsa kandi kazi canke wahavuye bigaca bituma haba ikintu bita overstay donc yuko ushobora gusanga warengeje igihe wagomba kuba waravuriye muri Dubai kandi ngo ugize overstay barakwishyuza buri munsi police irakwiruka ko nta kintu kimwe ushobora gukora donc ucuba muri situation ngo hari abarundi dimwe bameze nk'ababoheweyo badashobora kuzovayo jamais kubera umva amafaranga baheranye yuko overstayinga umva kandi badashobora kugira ikintu kimwe bimariye no kuba careful ntugire overstay mu vy'ukuri nico mbona no hagarara ko ubonye viza igiye guhera ushigerageza uterereze inshuti n'abagenzi urabe ko womera nk'uvuyeyo kugira ngo ntibagoshe kwico caca overstay ntibagomba kwishyuza amafaranga ngo uzosange wabaye imbohe hariya mbo nivyo nashaka kuvuga ngo biratera depression en fait uri muri situation ngo hari umuntu aziyo ko yabaye deprimé kandi ko benshi na benshi abatari bake bari bavuye mu buzi bwiza en principe urundana ko abantu babayeho neza mbo nivyo ibindi nibaza ko vyiyumviririza reka ndamureke abari we avuga sawa. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Abantu ko nagomba ndakwankuraje urakurikirwa n'abantu benshi cyane ndagusabe rero uzoye wigire umugisha kandi Imana izobiguhezagiremo kuko abantu benshi barahungukira abandi bakahakirira abandi bakanahakosora nibaze bakikosora jewe rero kubera atari yo mpano yanje mugabo impano yanje no guterera ivyiyumviro tout simplement igice kino naco burya narakingiriwemo ingorane kuko narahenzwe kuko urumva ko nabigira mu muryango ata muntu yashaka ko abimenya nshaka ndahemerwa burya umuntu yamvanye n'anasanzwe yampenze ngasanga imirinda company iguha visa usanga atariza kugukoresha abantu bino muri Dubai bose ndavuga bose babaye bakomisiyoneri bijya hariho abantu batazogaruka mu Burundi atamahirwe yazosubira kuronka yo kuza mu Burundi ko nyine ubwo bunyoni bakoze no ahubwo kubera bamaze kujya overstay yo ngaha irigwa ku munsi no kuvuga je passé ubu tuvugana ngo muri sentare ngo muri sentare ku de Dubai bijya ahumva ntekanye ndi muri metro ndi kuri metro station nabonye hari connection ndavuga ntirekanye ndaneze wa mugenzi urumva ko hatekanye nta na bro ngiye kuraba kubasinyisha muri kuru kuko nawitwariye iryo shirahamwe reka ndakubwira ukuntu najejeho rero no kuvuga nshitsaha umuntu yambandikiye visa de travail yo kwiyandikisha yaciye umwizageza jewe burya
yarahunitse twahise kuvugana ariko nuri indege abonye nuri indege Mm. njye carazinya telefone ndashitse ngaha kuri aeroport ya Dubai telefone yiwe adapasa yabigira iki kubera amahera na depoje yambwiye bita deposit urumva yanka ko nzomenya ukuri ngo ndayamusabe ikindi cya kabiri yarampemukiye nabyo ndamugana ngo miliyoni 5 by'ibiharage bya John Mm. arampisha ko ndobaho mwarenya abampisha ko ndobaho ndeka nitekeye Mm. niko kucazimya telefone njanje muri migration ndababwira nti jewe ibintu bimeze uku kontra ngibi umuntu yanzanye yanyiyegeje kandi si company numero 1 ikintu rero jewe mwamfasha ukuntu no kwisubira inyuma imaguru mfasha ko nayo nabikekana nge nayo sitike kurumva sinabona mwana nayo udufaranga nakwerekana igitabo tu Mm. burya immigration ikizana turabona icyo gipapuro ari ishukuri barazi baca basanga iyo company iraba Mm. baca barayitelefone Mm. burya baca baronga imodoka iza kuntora baca banganira accommodation icyo bita accommodation ni ukuvuga wowe warabaye muri lise ndabizi Dortoir. dortoir ni ukuvuga abantu bose abantu baza bava mu Burundi Mm. ni ukuvuga kijya gitanda urabona mu gihe cyarabako babiri Mm. baca bagisuperpoza rero ubu ni batatu seshikuje Oh, basiporpoza umwe basiporpoza hasi bitatu. umwe hasi uwundi hagati uwundi hejuru je peux te donner même des photos Ah bon, sinabwawe ndamaze kuja mu mahostels amwe ino ndabona bibiri sinabwabona aho basiporpoza bitatu me. ngaha ndasigaye ndavuga nti ndoni kubera iki umuntu yari kariga bibaza ko umwarimu aba ariko araca umwanya ko ndibuka cyo kigasizwe mu batubaza ngo quelle est le continent le plus peuplé du monde Mm. ndibuka yuko nibwo wabuvuye mu kiro bavuga ngo seranze Mm. nsanga rero Dubai ihagaze muri yazi Mm. kubera ari pays désertique abantu bose bogeranira mu mayo mabloke ko hanze ntihabaho nta nzu ntibaho Yani umusenyi yes. c'est que ko bari surpopulé Mm. ndiko ndacamba ibintu ni kuvuga maze kujya muri accommodation je ndavye ahantu narara nibutse aho nahora ndyama nibutse ukuntu nahora meze mucuranga ndiko ndatembera naho muganga atamahera nari mfise Mm. narishujije ndavuga nti ibi bintu njemo mu gihano c'Imana nsubira kuryama muri lise kandi nca ndyamana n'abantu tudasangiye uruhu n'ururimi Mm. urumva ubwo buzima Mm. jewe urumva naje mu bintu vyitwa VIP nari naje gutwara imoto Mm. ndaga mu bintu vya training ntahaho nyene ndibakiwe ndavuga nti nta kwindi ngize Imana kontra bakayikurikiza azoba amahoro Mm. ni guca amahera ntava ahantu heza ndabigira ibanga ndacapera mu ndabibonga ndatangura akazi Mm. niko ntangura akazi ngenda ko nahangajwe na company yitwa Rapid Delivery Services Your attention please nabo ikimenyesha mu bindi shirahamwe na Twitter cyamuhangira gukora akazi nambaye imyambaro guhera ku kirato guhera ku moto byose ari byakita Mm. ata masezerano dufitaniye na Twitter Mm. ntango gukora ukwezi kwa mbere ibenda cyabaza umushahara ngo baza company yawe nta masezerano dufitaniye ngo ubu turagukoresha gusa hariho beaucoup d'origine hari ibintu byinshi abantu batavuga ko abantu benshi bagumya ibanga Mm. iryo banga ryabo rihagaze ku kuntu bake baguma barondera abandi Mm. kugira barabushe ngo bazasubira inyuma Mm. canke ariko ukuntu ya justice ko bari muri Dubai mu Burundi kumbe
umuntu hariya amudeporye ko amahe yaciye akoresha hariya kugira ngo abantu babone yuko ariko arakora naho jewe rero ndagenda muri rapido ndababa gusa none ko ntahembwa ntiyagera guhembwa burya uzekora umwaka wose udahembwe twakubukinga permis tukurihira ishure rya permis tukurihira accommodation tukurihira déplacement izo nk'izo zose ndiwe naco byose ibyo byose uzobiriha ntusanga rero nzoriha 15 miliyoni dirham yo ngaha kugira ngo ntangire guhembwa wa mushahara wanje wanditse kuri konti nabaye umushefu nizo ntatiresha ndavuga nti dozorome ibintu ntegerezwa kubaza neza kubanza kwidokimanta amategeko yo ngaha ari kwirinda zambika ishigikiye umuntu jewe mu gihugu nta muntu nishe nta muntu ntutse nta muntu nibye ni ubuzima bwananiye jewe nca ndondora uburyo bwose mbona nsubire mu gihugu nje kurima mu myaba ndimo itomati hoho nirigwe nta kazi nzoba ndiko ka leta kandi ntawe uzakibuka yuko noba namwisindishije bamwatsa ibintu by'abandi nta shema azora kifite n'ingakiye ndavuga nti ngoma asubire mu gihugu nja muri kubu kwanza nabanje kuja muri ico bita Robocat ni ukuvuga ni ikimanza bijanye n'ubuzi nka ministère de la fonction publique yibashira afise igisata aho nyene direct kijejwe gutunganiriza abakozi n'abakoresha nca ndagenda rero muri iyo rebo ico bita mohri barahera ndishimira ndabereka ati jewe ibibazo urabona kuri kontra ndabereka ati kontra iravuga ko umukozi agiye icyo ashikirije aperesi y'umwe ati urabona maze 7 mois kuko nitwara muri Desambu kigira kabiri byose ndahembwa nta konti nta kintu kimwe mfise kigira kabiri iyo moto avuga ko nzoriha igitoro nije ntegerezwa kukishiramo kandi nkora akazi kiwe naba mahera ndamwinjiriza jewe nshaka guhembwa amahera ari kuri kontra ikindi cya kabiri ndanyabwirije yuko ntegerezwa kwimama aho ndara kwirihira ntanahembwa burya kabine ikiyumva ubwo nyene yaciye hamagara ngo yumva aritavye ubwo nyene yaciye bafita konti bambwiye ati ingo mutware moto yanyu bagira bati subiza no ugarufunguriza n'izo mpuzu zayo hanyuma utugenda kuba aho yahurira niwe accommodation baguhaye ushika urubanza no heza urumva akazi karahagaze mugabo rero urasitse ngaha igiye kwitwara kontra kubera ko ivuga ibatwara kinyivuga kontra no kuvuga bisanzwe n'amakosa y'abantu biyereka umukozi cyangwa umukoresha bashira ifu kandi bayifuse ijana na visa kuko ibifise yake ivuga ngaha ndavuga nda harabamwe niyo menya siyo menya nkaguma nkora umwana ko nagomba ndawumare nkazondera kuba umucakara nkazora uko ibihugu bisubira ntangura guhenda basi no frère umva ko ngiye mu yabira baca bampa 30 jours y'ukuri nyoninga muze nkava ntarahera afise Prizone na y'isonga aba bakoresha ama entreprise barahereza kubera ko ari intero z'igihugu baca bazigura make baca bari hamwe nicyo asanga mu mategeko
bagiranira na ministere burya na ya deposit tugira ntiraho kuko umukoresha l'entreprise est chargé de payer le visa et la dit toutes les procédures zijyanye na identification umukoresha abanza gusinya muri ministere y'uko azobikorera umukozi itike yo kugenda no kugaruka kwa rwego urumva ko batwiba mugabo urumva ko tubigirirwa na bene wacu kandi ibyo nabimenye kubera ko nagiye kwitwara kubera ko Imana yanjyanye mu ishuri ariko uno munsi ndazi urabona ko n'utashyiriwe mu ishuri uno munsi muri Dubai ni munsi y'irigo ikibazo rero mfise ni mbega munsi yagize ikibazo cy'amategeko ko mbona atavyo ushobora ko muri kuru ugenda muri sare bagira ntuzeya ijya ya Zoom video conference umucamanza nta muntu uri mon frère tondere yone yeah technology ya muntu rero yandagira bitabo umva zorenganywa bikunde ko ashobora kuba ukuntu atetse yakiga ntibishoboka zikunda ari ukuri kutavugwa rero bavuga gutyo kubera ko yirenze ukajya muri sentare urumva ubifise ukuri kandi sentare yo ngaha ni ukuri nta gituri bijya ni direct urumva ko n'abasinzi ndi ntarumutse mugabo kubera baba bazi yuko navuza ikigenda baba bazi yuko atamahera ufise baba bazi yuko decision kijya kuvaho ushobora kudomakiza ko cyangwa jeyo ziguhera ucuba overstay rwanga hibaye cyoro system usigara na metro nyine niyo ushobora kurira ntibabibona kubera carte na identification ziri iyo kintu cyose ukora niba ufite agakonti ndaka cyashibwa na carte ziri cyabibro urumva matre ya technology nayo ni nziza mugabo nta gihe usanga utariregiriye nta ucisha nta hamwe uca mugabo muri make urumva ko narahaswe kandi ino nta muntu muhanura ko nta bwene gihugu furonse bwa Dubai urumva nta na droit de propriété ugira ngaha droit de propriété ugira ngaha ni telefone na action cyo bita action ukibona bancaire cyangwa action muri entreprise de n'imodoka ivyo bimwe bavyemerewe okay avec vos importeurs zigezobita iwe sinakumva no Dubai ni novuga ko n'ahantu haba super rich Dubai udatunze urumva ucuja kwakoranya nuko vyagenze kuko nagomba ndakushingira ntaye umuntu twahuwe nta wundi ko ari n'umwigisha w'umuprofeseri ari pasiteri n'umunsi niwe iharura ibihumbi igeze kuri 5,500 byo ngaho kandi ntuva ngaho utayaniye polisi gufashe usubiye mu gasho atadose gafise kuko ngaha bari yarejike ku muntu amusanga ko ntibakeneye inyanga rero mugenzi we ibintu byo ngaha nuko bimeze abo bantu baguma bazana abantu ngo baje gukora ubuzi barabeshe Leo sindiko ndavuga ngo byose ni ubeshi hariho abantu baguma
ashobora gutuma ku mukozi mukuru akamukoresha Mm. n'abandi bariko baraprofita uyu muzi w'abanyafurika kuko ku Burundi buriko burasuguma niko Ghana isuguma Mm. ko Benin isuguma Ubugande bwo ngaha ni nk'iwabo wumva rero ko ifise ahantu duhurira n'abantu bo ngaha bakirora kuko ngaha ari aba population ni 10% y'abanacife ngaha Mm. abandi n'abashoramari arico gituma hari imisho myinshi Mm. ibi bishirahamwe rero vyangaje abantu kenshi usanga ari ivy'abapakistanais usanga ari ivy'ababangladesh usanga ari ivy'abantu vyo hanze apana yambuwe ngaha muri Dubai ngaha abanacife ba beneficiaire un peu gusa Mm. rero ngo bariko baraprofita uwo mwizo w'abo bantu bazi nenga bariko barahunga ibihugu vyabo Mm. kandi kubera amategeko baca babigeza inyuma aratora exploitation utararonka uburenganzira bwo kuvuga ibibazo ufise ku kazi simwa uriko wakorera ubusa cyangwa uriko urakora ihembwa amahera Ibintu kimwe. utasimanye cyangwa uriko urakoreshwa n'ibintu mutahanye amasezerano rero ntashirahamwe ry'abana bantu b'abapetiye bahuza abantu n'abakoresha bose bakora kumwe ni ukuvuga umuntu ngaha company ikeneye abakozi ishira kuri site cyangwa wowe uri umuntu abashoboye ukagenda mukavugana ati kera afise abakozi oti gaza no nze guhemba kuko ngaha ikindi cyose ukoze ni komisiyo ubu Oya. bakaca bihutira guhamagara abantu yariye komisiyo bamubarira ntibakaca bashirako n'ubwo gito bwo kubabwira ngo nibashireko ayandi mahera Mm. uwo muntu akazogwa ngaha yarabaye ikidandazwa ategerezwa kwishura amahera yasohotse agasohoka atabimenye Mm. nubwo buzima rero burya abantu barimo babayemo iyo mutipe nariko nakubwira yamaze kuja Bastel ameze nk'umusazi ni ukuvuga kandi umaze kuja Bastel nta n'ahantu na hamwe uronka akazi ngaha nta kazi kemewe n'amategeko uronka Ya ibihugu novuga Dubai en fait kimeze nka West mu mategeko aha gusa kirimo ah aba cowboys benshi niho difference ihari too many ah cowboys surtout ubu bwoko bw'abahindi n'abapakistani n'abacowboy baba bashaka amafaranga bagira hanyuma n'abirabure burya abirabure genda kutera inkuru abirabure nta kintu turi honnête ntidufita wapi kweli ntituraba kure ntidufise empathy wapi kweli nta ikintu ca empathy kuma ati uyu muntu asha kuraba umuntu agowe gose ko wewe waciye imanza warabibonye ukuntu umuntu w'umutunzi asha kunyanganya umuntu w'umukecuru kuvuga none nk'uwo muhebera niko bimeze nubwo woba vyari ivy'iwawe jewe mbona umukecuru ariko bimuhebera mugabo ntisi n'ivy'iwiwe mugakaza akamurenganya bo vyurabibona mu bintu vy'abirabure ico nico kibazo kihari ariko rero iyo kandi stress usoma mu buryo kenshi bimeze uko nyene iyo swara yawe rero isa hari n'umugabo yanterefunye ari muri Canada aha ntembeye swara iwe yose mugabo yavuze ati jewe iyo wagiye muri Qatar ati ibigo kizire bose no kamadetaye yambiye kiziririzwe ko nobwira umuntu numwe ngo aje muri Moyen-Orient urarengejesha ati ibishoboka ati je hari n'abantu bagiye bambwira ngo reka ngo tujane abantu ngo wowe uzotwara kwa ati jewe sishobora kurya amahera y'undi muntu ngo aje kuma esclave ahantu ayo mahera jewe reka nkene ntayo nshobora kugenda bwa rero nkavuga nti n'ahantu umuntu agira experience personnelle hakamugwa nabi mugabo nsanze isa exactement niyo histoire yawe mbona nyene yari kara yafite utuntu yakora mu Burundi mugabo tukaza turapfa nyene kubera inzigo yabo babanye wo wadutwaye marché acara biheba yigira muri Canada mugabo yavuze ati amakuba naboneye i Kuwait ati nta muntu nopfa nipfuje ko asubira muri kiriya gihugu rero ubona ko ariko vyagushikiye pe pole sana nta burya tuba mu gihugu kibi n'ibintu vy'uko exploiter n'ibi vy'uko nta tekinoloji dufise dukoresha kuko nk'abazungu baba baje aho Dubai
kontra ayisoma akiri muhira muri Amerika imbere yuko akata itike y'indege abanza gusoma kontra akayicisha ku muroya akayizunguruka akaza azi exactement ikimuzanye kandi ashize agasanga ahantu n'akame kadahuye n'ivyo yasinye induru ziravuga donc niho mutavuga nti abirabure baratwexploita cyane tandukanya basanga urabizi nakubariye no kuvuga hazo no kuvuga jeyo barambariye ati erega ngaha babona umwirabure nta bwenge bamuzimo bagukeneye n'ingufu gusa mbona ico donc cabaye abirabure turasuzugwa turakengera bonatse turisuzuguza en principe ko ivyo bintu ntavyo tuba tuzi hanyuma ugasanga yene umwirabure wawe niwe ariko arakwexploita jave je nari histoire ya mbere natanga gusoma ngo umuntu waje kumusinyisha kontra mw'ijoro no jewe ahandi nta muntu numwe yompakaze ngo mve hano ntarabona kontra ntibishoboka ngo ngende kontra tuzohore muri Australia cyangwa muri Canada no mba kontra ngaha nkiri muhira ndayisome mbonye ndabishimye mfise ikibazo ndakibaza donc no mba ibintu biko biri wacu ibintu biko biri wacu biri mu buzima buri mu cyane nagomba ndakubwira urumva ko jewe urumva ko nari umukadire kandi urumva ko n'imyaka y'akazi nari ndayifise kinahemba tuwasa 17 my goodness francs donc amadolari 50 tuwasa 17 kandi urumva ngaho urumva ndi juge provincial kuvuga abantu rero bari mu akigera no kuvuga barapfuye barongera barapfa kandi ari naco gituma burya rero gitse burya ahantu biva kuri leta no kuvuga abakozi bayo nta gaciro baha $50 bona hemba jewe donc ayo nanze ko ahembwa umwarimu wo muri primaire ayo je nanze ko amafaranga ahembwa umwarimu wo muri primaire en fait niko je navyibaza ubu à l'époque mon frère bon urumva yuko ico kibazo kihari ko atamuntu agitungwa n'umushahara ucukora ubye uratisha ubye urahunga cyangwa uraza akaganama donc kwiba ariko nisa gutirisha donc uriba cyangwa ugahunga ibyo bikoranye n'akazi nabyo nyine usanga vyakuvunye